Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV nanone n'umwanya amakuru agezeko ariko aragarukwako cane. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho icoba c'intambara cibandanije gututumba. Kuri ubu ngubu turababwira amakuru ahejeje kudushikira ajanye n'abarwanyi ba Tabara ndetse n'indi mirwi irwanya leta y'u Burundi. Kuri ubu ngubu bahejeje kwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abarwanyi ngo bakaba binjiriye mu mpunzi z'abanyekongo, no kuvuga abasirikare b'u Burundi bariko barahunga intambara, harimwo abawazarendo ndetse n'inkorabara za FDLR, umurwi wakoze ihonyabwoko mu Rwanda mwaka w'1994. Kuri ubu ngubu hakavugwa yuko muri abo bose bagiye binjira hagiye hinjiramwo na bamwe muri bo bafise ibirwanisho. Abo nta bandi bikavugwa yuko ari imirwi y'abaroberi barwanya leta y'u Burundi, harimwo n'umurwi w'abaroberi ba Tabara. Aho kuri ubu ngubu bivugwa yuko abo barwanyi binjiye mbere kugira ngo igihe bategura gukurako ubutegetsi buriho ngaha mu gihugu c'u Burundi bazaba baraje mbere. Muri kano kanya turaza kubabwira amakuru menshi twakuye mu masoko yacu mw'iperereza ry'u Burundi, aho kuri ubu ngubu n'ikibuga c'indege ca Bujumbura, no kuvuga ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye kuri ubu ngubu cafunzwe, aho bivugwa yuko coba cafunzwe n'imirwi yitwaje ibirwanisho. Aho kuri ubu ngubu hari n'indege yari ivuye i Buruseli mu Bubirigi yarizanye ibitwaro ndetse n'ibindi bikoresho vya gisirikare vyo kwifashisha mu ntambara u Burundi buriko burategura ku gihugu cibanyi c'u Rwanda. Kuri ubu ngubu nyine ico kibuga c'indege kikaba cahejeje gufatwa. Kuri ubu ngubu bikavugwa yuko umutekano wongerejwe cane, ariko nanone ibintu bikomeye biriko biravugwa cane ni ukugenenga ibintu vyoba bigiye gusubira urudubi. Ni mu gihe abasirikare b'u Burundi bari bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga ko abasirikare bari bacunze igisagara ca Uvira mu ntambara igisirikare ca FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR bari barimwo barwanya umurwi wa M23. Kuri ubu ngubu rero haravugwa ubufatanye bukomeye cane bwari hagati y'imirwi irwanya leta y'u Burundi ndetse na M23. Aho mu masezerano harimwo nuko M23 gifata igisagara ca Uvira atakindi bazakora usibye gufasha abo baroberi barwanya leta y'u Burundi gukurako ubutegetsi bwa Gitega. Aho kuri ubu ngubu bivugwa nyine ko izo mpunzi zoba zarinjiye mu rudavagi zikika mu kiza, ariko nanone leta y'u Burundi ikaba yatanguje umukenyero ukomeye cane wo guhiga uruhigi rukomeye cane rwo guhiga abo nyine bitwaje ibirwanisho binjiye mu rudavagi rw'abahunga. Kuri ubu ngubu amakuru tugiye kubaronsa ni amakuru ahambaye cane avuga ku birabana n'umutekano. Ubwoba ni bwinshi mu gihugu, aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Umutekano wongerejwe ahantu hose cane cane ku kirimba c'umukuru w'igihugu ndetse no mu bindi bisata vya leta bikomeye. Aho kuri ubu ngubu umwanya n'umwanya ibara rirashobora kugwa, kuko amasoko yacu mw'iperereza mu gisirikare ndetse n'abajejwe umutekano ariko arabishikiriza kuri ubu ngubu. Muri ano makuru rero vyose turagenda turabigaruka ko turaza no kubabwira ko Perezida w'igihugu cibanyi c'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yasubiriye kudoma urutoki ku Burundi butariko burashakira amahoro akarere. Aho Perezida Paul Kagame yavuze yuko ico Uburundi buriko burakina naco butakizi. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi vyatangajwe n'umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, ni nyuma y'ivyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yavuga yuko Uvira niramuka ifashwe nawe nyine azatera igihugu cibanyi c'u Rwanda anyuze mu Kirundo. Aho kuri ubu ngubu havugwa n'ibitwaro bikomeye cane, imbonerakure, igisirikare ndetse n'igipolisi vyarungitswe
ku mipaka Uburundi buhana n'u Rwanda aho kuri ubu ngubu icuka c'intambara kibandanije gututumba. Imvo zavyo vyose ni ukugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yitange abaroberi baba bagira ngo bave mu Rwanda baze kumukura ku butegetsi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye adahengeshanya kuvuga yuko igihugu c'u Rwanda gishigikiye abaroberi barongowe na General Godefroid Niyombare ko baroberi nyine barwanya ubutegetsi bwa Gitega ko Paul Kagame w'u Rwanda abafasha mu kubaha inyigisho za gisirikare ndetse n'ibindi vyankenerwa kugira ngo baze batere Uburundi. Ivyo leta y'u Rwanda ibandanya kwiyamiriza, ahubwo ikavuga yuko Uburundi budashaka amahoro y'akarere. Ivyo akabihamya avuga yuko Uburundi kuri ubu ngubu bwoba bwasubiye no gukora ibindi bitero bikomeye cane mu Banyamurenge. Ico bugamije nta kindi ni uguhonya Abanyamurenge kuri ubu ngubu bariko bararwanira uburenganzira bwabo. Turaza kugenda byose turabica irya nino twabiguteguriye. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, banza ufyondeko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Kuko nari mpejeje kubikubwira, reka aya makuru tuyatangurire ku coba cyinshi cane kiri mu bategetsi b'u Burundi bivanye nuko bariko barikeka yuko umwansi yahejeje kwinjira. Impunzi z'Abanyekongo zihungira mu Burundi zabaye nyinshi, ziyongeramwo abitwaje ibirwanisho. Hari uruhagarara ruguma rwiyongerekanya ko abo nyine bitwaje ibirwanisho bashaka guhungabanya umutekano ndetse no gukurako ubutegetsi bwa Gitega. Kaburatwa Ruyigi kuwa 10 Kigarama mwaka 2025, ibihumbi n'ibihumbi vy'Abanyekongo barajabutse urubibe rw'u Burundi na Kongo kuva mw'ijoro ry'uwandwi rishira wa 8 Kigarama. Bahunga intambara zikomeye zari hagati ya FRDC Wazalendo n'igisirikare c'u Burundi barwanya M23 mu bice vyinshi vya Sud Kivu. Kwa twabwira yuko ihunga ry'abanyagihugu bavanzemwo abitwaje ibirwanisho bituma Burundi buja mu kaga gakomeye cane karabana n'umutekano. Kukenera gufasha izo mpunzi biriko biranagorana. Guhunga mu Rudavagi kuva muri Sud Kivu, abasivile n'abitwaje ibirwanisho baravanganye. Kuri ubu ngubu leta y'u Burundi ikaba ifise ubwoba, hakaba hatanguye uruhigi rukomeye cane rwo kuvangura abitwaje ibirwanisho ndetse n'abandi baje barahunga. Sivye yuko amakuru adushikira avuga yuko kuri ubu ngubu abo barwanyi bahejeje gushikira muri bamwe mu bagambanyi badakeneye yuko iyo leta ya Gitega ibandanya kubaho, leta ya CNDD FDD. Twababwira yuko amakuru y'impamo nuko impunzi zavuye Iruvungi, Katogota, Bwegera, Rubereze, Mutarure na Sange barajabutse urubibe baciye ku kiraro kiri Ikaburatwa kwibarabara rya 6 muri zone Buganda, ni muri komine Bukinanyana. Kubwo amasoko menshi, imirwi yitwaje ibirwanisho imaze gusegereza ako karere, vyatumye abitwaje ibirwanisho bivangitiranya n'abanyagihugu. Kuwa 8 Kigarama, ibikorwa vya gisirikare vy'abasirikare b'Abarundi Wazalendo n'abaroberi b'u Rwanda vyatumye hafatwa ibirwanisho. Imyambaro ya gisirikare y'abantu bikekwa ko ari abarwanyi binyegeje. Ivyo bikorwa vyabereye Kasenga zine ihana urubibe na Ndava komine Bukinanyana. Igice ca kabiri carongetswe mu ikambi igira y'112 irwanira hasi mu ntara ya Bujumbura. Abandi barungikwa ku Mudubugu, naho nyine hakaba ari mu buseruko bw'u Burundi. Twababwira yuko umushikiranganje w'intwaro ya hagati mu gihugu Leonidas Ndaruzaniye yemeje ko hakomejwe umutekano mu kuvangura abasivile bagowe
n'abarwanyi bashobora guteza umutekano muke muri iki gihugu c'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi cane, ubwoba ku mbebe ababa Ikaburatwa, Kasenyi, Rusiga, Mparambo na Gatoki baremeza ko babonye abitwaje ibirwanisho bajabuka uruzi mw'ijoro. Basaba indongozi gukora amatohoza yimbitse kuko batinya ko mu mpunzi hashobora kuba hinyegejemwo abantu bitwaje ibirwanisho. Abakeneye gufashwa kuri ubu ngubu ni benshi kubera ubwo bwinshi bw'impunzi zihunguka, abantu babayeho nabi. Benshi muri izo mpunzi bararara hasi, abandi bararundarundanye ko mu birasi vy'amashure, amashengero canke mu miryango y'abakiriye barabuze aho bakika umusaya, amazi meza, imiti, imfungurwa ndetse n'ubwiherero. Imvura iriko irasongera isibe muri kino gihe. Amasoko menshi avuga ko abana 5 n'abakuze 2 bamaze gupfa kubera kubura ibifungurwa. Impunzi zihamagarira leta y'u Burundi na HCR gutabara vyihuta. Ikiriko kirakorwa na leta y'u Burundi kuko amasoko yacu y'ibanga abivuga. Umushikiranganji Ndaruzaniye aherekejwe n'umuyobozi mukuru w'igipolisi yatangaje ibintu bitandukanye: kujana impunzi mu makambi abigenewe, ariko nanone hagakorwa na rusansuma, itangwa ry'impapuro mfatakibanza, gucungera bikomeye abinjira ku rubibe baza mu Burundi. Ingingo ruhasha kuri buri muntu wese atunze impunzi atayandikishije. Mu buseruko bw'u Burundi huguruwe ikambi nshasha y'impunzi i Busuma muri komine ya Ruyigi mu ntara ya Buhumuza, ubuseruko bw'u Burundi. Ikambi nshasha igenewe kwakira impunzi z'abanyekongo iriko irategurwa ku mutumba wa Busuma muri zone Kayongozi, niyigira gatatu muri ako karere, kandi ikazokwakira hagati y'abantu 4,000 n'ibihumbi 6,000. Ikigo cy'igihugu kijejwe kwakira impunzi ONAPRA catangaje ko umwanya imiduga HCR izanye impunzi ishobora gushika ivuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ry'ico kigo, abanyagihugu basabwa gufasha mw'iyakirwa ry'abo bantu no gukorana n'inzego. Imirwi ya mbere yajanwe Kishemere hafi y'urubibe, ariko aho haracabura aho kuryama, ibifungurwa n'inyubako z'ubwiherero, bigatuma babangamirwa n'indwara, umutekano muke n'ingorane zo gufasha ku Burundi. Mu gihe intambara zibandanya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi bwisanze mu kibazo c'abimukira gikomeye, kuvangura abasivile bari mu magorwa n'abitwaje ibirwanisho bagambiriye guhirika ubutegetsi bwa Gitega, gucungera umutekano w'igihugu n'ibikorwa vyo gufasha vyiyongereye. Kuri ubu ngubu ivyo bikaba biruko mu gihe hari amakuru avuga yuko mu gitondo co kuri uyu wa 11 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 2025, abasoda b'u Burundi bari binyegeje mu misozi ihanamiye Minembwe basubiye gukora ibitero bikomeye cane ku mirwi y'abanyamurenge. Ivyo bitero bakaba bakoresheje ibitwaro bikomeye cane birasa kure. Kuri ubu ngubu abanyamurenge benshi bakaba bahejeje gucikana, mu gihe M23 yatangaje yuko abasoda bose b'u Burundi bo bakiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataha mu mahoro, bakanka bigakorwa mu mirwano bagakurwayo ku nguvu, ariko nanone abasoda b'u Burundi bakaba bakoze ibihabanye. Ibi ngibi nivyo umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yagarutse ko yihanangiriza abasoda b'u Burundi ko nibabandanya intambara canke bagatera igihugu ce c'u Rwanda, ibizaba ko bazavyirengera, kuko u Rwanda ruhora rwiteguye intambara, ko
akaba yagarutse ku bijanye n'abasoda b'u Burundi barenga ibihumbi 200 bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ico bariko barakorayo ari ihonyabwoko, bakaba bariko barafatanya ihonyabwoko na bamwe mu bajenosideri basize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994, ivyo leta y'u Rwanda itazabandanya kwihanganira, kandi akavuga yuko mu gihe leta y'u Burundi yotera u Rwanda ibizababa ko bazavyihanganira kuko ariteguye bimwe biboneka. Ivyo biruko rero no mu gihe muri CNDD-FDD hariko haravugwa indyane ku murindi ukomeye cane, bamwe mu bategetsi bivugwa yuko boba nyine aribo barasasira indaro bamwe muri izo mpunzi zitwaje ibirwanisho, bamwe bavuga yuko ari imirwi y'abaroberi ba Reditabara. Aho ngaho hariko harashirwa mu majwi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu yejeje no kwiyonkora mu kibanza c'umukenguzamateka, uwo nyine adasiba kwiyerekana yuko yiteguriye kuba ariwe agiye gusimbura Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yakariwe cane n'aba-CNDD-FDD bamwagiriza yuko yabiciye igihugu kuri ubu ngubu, igihugu gishobora no kwinjira mu ntambara ikomeye cane ibera mu gihugu mu buryo kitazi, bivanye na Perezida Evariste Ndayishimiye yikurikiraniye amaronko akura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo kandi biremezwa n'ukugene amakuru ariko aradushikira avuga yuko ikibuga citiriwe Melchior Ndadaye kuri ubu ngubu coba cafashwe n'abaroberi. Ivyo bigahamywa n'ukugene hari indege yari iturutse mu Bubiligi yarizanye ibikoresho vya gisirikare vyo kugira ngo Burundi butere u Rwanda. Kuri ubu ngubu ikirere nyine cafunzwe n'abo baroberi, iyo ndege ikagerageza ubugira gatanu kugwa kuri ico kibuga c'indege Melchior Ndadaye, bikanka kugera aho ijya kugwa ku kibuga ca Uganda, no kuvuga nyine ikibuga kiri Entebbe. Kuri ubu ngubu abategetsi b'u Burundi bakaba babandanije kuba mu bwoba bukabije cane, bivanye nuko bikeka yuko umwanya n'umwanya umwansi ashobora gukora ibara. N'amakuru menshi tukibandanya kubatohoreza, turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Mu kandi kanya tuze guhura mu yandi makuru azabagezwe. Kibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.